Numwanya mwiza kugira ngo tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Imyaka 11 irarangiye mu gihe isoko nkuru ya Bujumbura yahiye. Ishirahamwe rya Oricome rikaba risaba leta yuko yokora ibitari bike kugira ngo ayo masoko atandukanye nasubire guhura n'impanuka nk'izo. Nayo itegeko risaba abadandaza bari bakotesheje ibibanza mu masoko atandukanye y'igisagara ca Bujumbura yuko bosubiza ivyo bibanza abari babyatswe. Abadandaza ntibakiriye neza na gato iyo ngingo. Ni mu kanya muraza gukurikirana idonido. Turafise n'amakuru atari make tubateguriye mu kanya muraza kushikirizwa idonido cyane. Ngiye kubaramutsa kandi ndabahani ikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu twabateguriye kuri uno munsi, aho nababwiye mu ntangamarara yano makuru. Imyaka 11 irarangiye aho isoko nkuru ya Bujumbura yahiye. Ishirahamwe ya Oricome yasaba ibitandukanye kugira ngo leta ishobore gukora kugira impanuka nk'izo nizoshobore gushikira n'ayandi masoko yaba mu gisagara ca Bujumbura canke ahandi yatandukanye mu gihugu. Ni nkuru ya mugenzi wacu Roseline Munezero. Imyaka 11 irarumanye isoko nkuru ya Bujumbura ihiga tokombera. Ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatongo ya leta Oricome riratewe umutima uhagaze nuko haheze iyo myaka yose iyo soko itarasubirwamwo kandi yari mu gisagara hagati, ikaba yaritunze n'abantu benshi. Ubu ikaba yuzuyemwo imicafu, ishamba, ibituma abantu bahakorera canke bahaca bashobora kuhandurira indwara zitandukanye kuko bahumeka umwuka uvuye mu myanda iri aho hantu hahoze iyo soko, kandi hakaba hari n'uruja n'uruza. Oricome irasaba leta bimwe mu vyokorwa mu gukinga impanuka mwene izo. Gutegekaniriza akadoda muri ajya amashirahamwe agwanya impanuka, ibidandaza n'abadandaza, guhimiriza abadandaza kwinjira badakebaguzwa mu mashirahamwe bitoreye bonyene ajejwe kurinda ivy'impanuka. Dusabye leta kwamana ntajya bafise zijya modoka za kizimyamoto hafi kandi zikwiye iminsi yose na hose kugira ngo ahadutse ikiza c'umuriro batange na bene kudandaza na bene ibidandazwa kuhashika, maze bazimye ibara ritarasubira kugwa nkarijya ryaguye mu isoko nkuru ya Bujumbura. Isoko nkuru ya Bujumbura imaze gusha, abenshi mu bahora bahadandariza bace bimurirwa mu isoko ya Kotebu iri muri zone Ngagara muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Itegeko risaba abadandaza batandukanye bo mu gisagara ca Bujumbura mu masoko yuko bosubiza ivyo bibanza ku bari bavyatswe nyakiriwe neza nabo badandaza batandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Ni nkuru twategura na mugenzi wacu Gerard Nishimwe. Abadandaza bakorera mu bibanza bari bapanze mu masoko atandukanye y'igisagara ca Bujumbura ntibakiriye neza ingingo ibasaba gusubiza ibibanza bakoreramwo, ubona ko baheruka kuvyegurirwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Aba nabadandariza mu isoko ya Jabe aho bavuga ko iyo ngingo igitaborohereza. Boro gutegeza basi kuduteguza bakaduha umwanya, urumva nkuko urora nkatwe baradusurprenye batubwiye ngo le 31 ni mercredi kugira ngo usohora ibintu hamumenye naho ubishira ni ikintu kigoye, sivyo? Aho tufise zoje tusubira muhira tuja kubika muhira no tugire gutegasha umvoje we ariko ubwiwa hoja. Iyo ngingo nibaza ko ntiyakiriye neza kubera yuko umuntu umucakiranije iyo tariki kugira ngo yarose ahandi hantu ashira ibyashara biragoye cyane. Baragira ico basaba.
nibaduha umwanya natwe baturonderere aho twoja. Benshi bakorera ngasi bebe n'ibibanza barapanze baragize iki, hama turondere aho tuja, hama tubabise mu bibanza byabo, badashaka ko tukorera mu bibanza byabo tubabise. Ico si kibazo ko ntuganganira ahantu atari wawe. Nukuri nk'icyo nosaba yoduha umwanya igatanga ani matariki, ikaduha umwanya umuntu akamenya ukungene avugana n'uwo bari bapangana n'uwo waramupangishije ico kibanza, ko gushika ubu ntituriko turabona canke abandi bose babona aho bashobora kuja. Ku rundi ruhande ubuserukizi bw'abadandaza muri iyo soko bwo burashima ibiri muri iyo ngingo. Hariho abarondeye ibanza babiruhiye mugo buye vyari vyeguriwe abandi batabiruhiye. Rero ko mbura umuvyeyi amaze gucegera n'akaraba akabona gasanga ko hariho hoba habayemo akarenganyo, bagahitamo gusubiza abantu bene vyo kama babiruhiye, ari nabo basanga bafise amafishi n'ubwo amafishi niranga ikibanza, maze byasubijwe bene amafishi. Nibaza ko abo bandi badafise amafishi bo kwihangana. Igenekerezo rya 31/0 uyu mwaka niryo sango rya nyuma abari muri ivyo bibanza bahawe kugira ngo babe babisubije mu minwe y'abadandaza bazwi n'ubuyobozi bw'isagara ca Bujumbura. Kuzimba kw'impene ku masoko atandukanye yazo nivyo bituma iyo nyama y'ico gitungwa itaboneka na cyane yaba mu bare, mu mahoteli n'ahandi hankenerwa. Ni nkuru tutategura mugenzi wacu Bernice Igiraneza. Haretse igihe kitari gito mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza ubukene bw'inyama z'impene ahatari hake mu buriro, mu bubare no mu mahoteli. Nathanael Kubwayo, umwe mu barongoye abandi ku isoko y'impene iri muri zone Gihosha, komine Ntahangwa, isoko itororokanirizwamo impene ziba zivuye mu mihingo yose y'igihugu, arasigura zimwe mu mvo zituma bene ububare n'amahoteli batagihurumbira kuza kubashorera. Rero igituma zizimba mu bubare tuzikora guru zizimvye, ruguru impene zarapungutse bivanye nuko umuntu ararora impene nyinshi, nk'amararo ruguru ubu ntibakizorora bivanye nuko umuntu batakiragira ibitungo umuntu aca yorora izo ashoboye, acaborora nke zigaca ziba nke rero mu gihugu. Ariko kugira zibe nyinshi ni umwiyomvo yuko ziba zegeranye mu masoko. Ruguru ntiziboneka neza, n'ikimenyamenya ruguru burusheti no igurwa 3,000 ariko na ruguru iragurwa 2,000 mu ntara za ruguru. Urumva naho nyene ntaziriye. Nayo intambamyi zo ziba nyinshi bigatuma ko kazi kabo katagenda neza. Tujye ngaha kenshi intambamyi ahantu ikunda kuba burya ibintu aho tubiranaza haraba amferi confiance yo kuvugana n'umukiriye aza kukugurira, hari igihe umwideni urumva umuhaye ideni ntayadanaza wakuremwo ashaguha yarose, ashaguha yakuye mwana akavuga ko azakuronderera. Urumva ahantu hashegerwa kuba ushwana ugurisha n'umukiriya. Impene ni kimwe mu bitungwa bito bito bitunze abarundi benshi, yaba mu kwikenura vyoroshe, igatanga ifumbire, igatanga n'inyama irumbirwa cyane mu gisagara ca Bujumbura. Amasanganya menshi yo mw'ibarabara hamwe no kuhungabanya uruja n'uruza mw'ibarabara bitumwa kenshi no kutamenya amategeko yo mw'ibarabara, gusamara ndetse no kutubahiriza ibimenyetso vyo mw'ibarabara. Ni nkuru tutategurira mugenzi wacu Patrick Hatangimana. Mu gisagara ca Bujumbura hari vyinshi bihungabanya uruja n'uruza mu mabarabara bigatuma amasanganya arushiriza kwiyongera. Vyinshi muri vyo bikava ku kutamenya, ukwirengagiza, ukwiyorohereza no gusamara bikorwa n'abenegihugu, yaba biyunguruza n'amaguru eka ndetse n'abiyunguruza n'ingendeshwa. Aho usanga hari abatubahiriza ibimenyetso bigenga uruja n'uruza mu mabarabara, signor routier mu rurimi rw'igifaransa, nk'amatara bita feu tricolore, ivyapa, imirongo ikitse icamwo abajabuka n'amaguru, aho imodokari zategerezwa guhagarara zihageze,
ibujumburaho uw'amaguru niwe aca abwirizwa kurindira kw'imodokari zirengana kugira jabuke bitagenze uko akahasiga ubuzima. Mu mahwane y'amabarabara amasanganya ntasiba kwibonekeza bitewe n'uko amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara feu tricolore mu rurimi rw'igifaransa usanga yarazimye. Ahari naho ugasanga ntacavuze kuko abiyunguruza n'ingendeshwa akenshi batayubahiriza bitewe no kubura aho bahagarika imodoka zabo kuko ahenshi usanga bisaba ko batanga amahera. Hari abaca bahitamwo guhagarika imodokari mwibarabara abandi nabo bakazihagarika ahagenewe guca abiyunguruza n'amaguru ibica bigaruka bigatera amasanganya mu mabarabara. Nubwo biri uko bamwe n'abandi babona ko umuti w'ivyo vyose ari uko abenegihugu bojijuka bagahindura ingendo bakiga kubahiriza amategeko agenga uruja n'uruza mu mabarabara na cane cane abunguruza abantu n'abiyunguruza n'ingendeshwa. Abo baribagiye canke badatahura insiguro y'ibimenyetso bigenga uruja n'uruza mu mabarabara bagasubira kw'ishure kuko amagara ari amazi aseseka ntibayore. Biraje vyihuse. Ganza TV yitwa Ganza TV kuri Star Times. Ama championa Bundesliga. Championa Arabia Saudita. Championa ya Brazil. Coupe des Nations. Ama documentaire kuri Star Times hamwe n'amaserie ya novela. Tubibona byose duciye kuri decoder za Star Times, DTT na DTH n'amateleviziyo. Murashobora kugira abonnement ku munsi, ku ndwi canke ku kwezi. Byose biri ku giciro ciza. Star Times, profitez de la vie numérique. Inkuru yacu ya nyuma y'ano makuru tubateguriye kuno munsi ni inkuru y'inkino rutegurirwa na mugenzi wacu Alain Loris Ndongozi aho aza kutuyagira kubijanye n'inkino z'igikombe ca Afrika kiriko kirabera hariya mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Kuva kwigenekerezo rya 13 uyu mwaka hariko haraba igikombe ca Afrika c'imigwi iserukira bihugu ku nshuro yacu ya 34 mu gihugu ca Côte d'Ivoire. Inkino z'amatsinda zaramaze kurangira maze hamenyekana imigwi izobandanya mu gice c'8 gishiri ca nyuma. Bamwe mu bamenyesha makuru b'inkino twaganiriye baratanga umwihwezo wabo ku nkino z'amatsinda zimaze kurangira. Ino kani igira 34 inyukiza ibintu vyinshi inyukize mu myaka 10 ihezwe twarabona kani komeye nk'iyi aho wabona yuko imigwi itarizwi cyane gose iza gusinda imigwi komakomeye. Imagine nka equipe ya Gambie par exemple irafata nabi novuga umugwi nka Cameroon ukasanga equipe ya Guinée Equatoriale novuga ikwira malmena equipe ya Côte d'Ivoire. Muri rusangi iki gikombe ca Afrika c'imigwi iserukira bihugu kiri mu bikombe vya mbere vyiza cyane harimo ibintu byatangaje abantu benshi kubera imigwi imwe yari yitezwe mu migwi ya izoshika kure izoshika mu migwi ya nyuma nka Algeria, Ghana hamwe n'izindi bibaza yuko zizoshika mu migwi izoshobora gutwara kino gikombe ariko siko vyagenze. Aravuga kandi n'ingene bibaza ko inkino z'igice c'8 gishiri ca nyuma zishobora kuzogenda. Ico twokwitega nibaza yuko nimba le coach ndavuga ku ruhande rwa Cameroon ndavuga no ku ruhande rwa Côte d'Ivoire nimba bashoboye novuga kwigira ku nkino bakinye muri aya matsinda turashobora kuronka novuga inkino nziza. Nibaza yuko n'ukuri atabitangaro vyinshi bizoneka uravye imigwi imaze gushika muri ico gice benshi n'abakinyi bakomeye bamaze gushika kumira akabuye k'abagabo. Nibaza yuko ata kintu kinini kizotangaza kiretse yuko iyo migwi yose
yaba Cameroon canke Nigeria nkuko bivuze ni imigwi isa n'iyinganya kandi uzotsinda zo ari watsinze ariko yose isa n'iyinganya. Kuva ico gikombe gitangura gukinwa bibonetse ubwa mbere uyu mwaka aho igihugu catunganije iryo higanwa gitsindwa inkino zibiri mu matsinda eka ari nabwo bwa mbere inkino z'amatsinda zibonetsemwo ibitsindo bishika kuri 89. Iyo nkuru itubwira ku makuru ariko rabera hariya mu gihugu ca Cote d'Ivoire na cyane mu nkino nyafrika z'igikombe ca Afrika. Turangirije ko amakuru yacu y'uno munsi. Ndabashimire mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi nshimire n'abamenyesha amakuru ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya. Shimire abayahagarikiye, shimire abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira ngo amajwi n'amasanamu abashikire atankomazi. Ndabashimiye mwese, Imana ibafashe naho gutaha.